hari umugabo yakunda kuza kubwiriza mu mazu aza kuvuga ubutumwa bwiza. Uwo mugabo kandi novuga ngo yavuye abo umugabo wanje niwe yaje kumbwira ubutumwa bwiza ndakizwa ndihana hama arantumira ku rusengero ahasenga ndagenda. Ariko muri ico gihe we yafise intumbero yo kumbwira ubutumwa bwiza n'ukuri ntiyabona ko nzohava ncika umugore wiwe ko haragera saison ubona ko umengo ni ingwara ugeze muri 8e 7e utoza kugira umucopain tuza kugira iki. Ariko je naratinya ngavuga ni nkatinya kuko nari mfite plan y'ubuzima bwanje. Numvaga nti nkwiye kwifata neza ndo mukobwa kugira singwe mucaha singwe muri abo bahungu ntibambeshe muri ubwo busambanyi ntwarinda noneho kazoza kanje konone kare kamere nabi. Rero naba ndiko ndatinya nari mfite ubwoba. Ubwa mbere yaraza nkamubona nk'umukozi w'Imana iki mugabo mu nyuma amaze kumukunda aje yinjiye naca numva gatima gakubise. Ndabona yuko namukunze. Rero kubera mu nyuma amaze gukizwa nari nzi yuko umuntu atemerewe gukunda naragize ubwoba. Ndagira ubwoba ntangura gusenga murabizi nirukana amadayimoni ndavuga Mana ndakwinginze uyo mudayimoni urumva nyene ko ndamubonye aca numva gatima gasimvye. Umva nari namaze kumukunda. Hama rero ntangura kwirukana mu mudayimoni w'urukundo. Ariko nabonye intambara nyamukuru. Hari igihe umugore abashaka ahindura umugabo abe nk'uko we ashaka cyangwa umugabo ahindura umugore abe uko we ashaka. Iyo ni intambara nini nagize mu rugo. Umugabo wanje nawe n'umuntu yakoreye mu bikomere yakuze nawe adafise abavyeyi. Nanje nakuriye mu bikomere ntafise abavyeyi. Jewe nkashaka keya nawe agashaka keya. Yes, nogenda basuhuje mwe mwese mudukurikiye kuri Legacy TV. It's another day, it's another story. And Didi Wise television ni Legacy TV. Uyu munsi ni umunsi w'amahirwe, ni umunsi utangaje kuko turi kumwe n'umubyeyi utangaje cyane kubera ko mu by'ukuri impamvu atangaje nuko hari ingingo zirenga 5 zose zituma aba very special. N'umuntu udasanzwe kubera ko numwe muri bakeya babayeho batabaye bagira ubushobozi bwo kubana n'ababyeyi babo ariko akaba ubu ari umubyeyi w'abantu barenga 150. 150 byumve neza. N'umuntu udasanzwe kubera ko uyu ni umuntu wize kudaheranwa n'amateka, kutabimbata y'amateka. Ibyo nabyo araza kubituganiriraho kandi n'umuntu muri bake wahisemo gusiga ibikomere bye inyuma hanyuma akiga no gufasha abandi gukira ibikomere byabo ubwabo. N'umuntu udasanzwe kuko uyu mubyeyi numwe muri bake bemera ko hari aho bagize amakosa akemera gusobanura ukuntu ataciriye bugufi umugabo ariko bikaza gusobanuka igihe abashije kubyemera no kubyakira. N'umuntu udasanzwe kandi kubera ko numwe muri bake cyane bemera ko umubyeyi cyangwa se umugore ashobora kurusha umugabo ubushobozi cyangwa amahirwe y'iterambere kandi ntamuhagarare hejuru, mbese ntamuhagarare ku mutwe nk'uko muri iki gihe babivuga kugira ngo bigere naho kurusenya. Mushyereza murabizi yuko muri iki gihe bitoroshye. Agira gutya akabona kurushije ubushobozi, ubwo nyine niwe ugomba kuvuga cyangwa se niwe ufite ijambo rikuru. Niba ujumbura mu Burundi genda Didi Wise ahangaha ni Legacy TV. Reka tujyane dusure uyu mubyeyi utangaje. Aline ndayishimiye ikaze kuri Legacy TV. Mwakoze cyane. Ari nayo mazina yawe. Ariko ugira uko wivuga n'ubundi bari na byiza wisobanuye we ku giti cyawe. Aline ni muntu ki? Aline ndayishimiye n'umubyeyi arubatse bakaye n'umugabo umwe. Tukaba twaragira ubuntu bwo kuronka abana 6. Abana 3 twashoboye kuvyara
n'abandi batatu twashoboye kurera. Yego turaza no kugera ku 150 barenga nabo bose bitwa abana bawe kandi nabo bishimiye kwitwa abana bawe. Nabyo ni ingingo turi buze kugeraho mu kanya. Twagiraga rero tuti uri umubyeyi cyangwa se uri umuntu udasanzwe kubera ibikorwa by'indashyikirwa byinshi bitandukanye wagiye ugeraho mu gihugu cyanyu cy'u Burundi. Wenda tunahera aho ngaho, uri umurundikazi utuye hano i Bujumbura, mbese mu mabyiruka yawe wabyirutse uti? Jewe kuva nkiri umwana navutse mbona ari abavyeyi bavyaye mama wanje aribo bandeze sogokuru na nyogokuru. Sinagize amahirwe yo kubana n'abavyeyi na papa mama, ariko nkuko mubizi iyo umwana atashoye kuronka urukundo rw'abavyeyi, atashoye kuronka urukundo rwa papa na mama, naho abandi bose bohaguruka kumurera bakamugo rukundo ntirungana n'ugo rukundo abavyeyi bari kuzomuha. Bisigura ngo umwana akura hari ikintu abuze mu buzima. Nanje ndi muri abo bantu, muri abo bana bakuze hari icyo babuze. Ariko nagomba mvuga iki, ushobora gukura hari icyo utaronse mu buzima ariko ugahitamwo kutaba imbata canke y'amateka yawe, ukagira ico nita ngo shwa y'ukutaguma ahantu wumva ko uri victime y'ibibazo wahuye navyo mu buzima, ariko ukumva yuko wabisohoka noneho muri kazoza Imana ikakugira isoko canke umuvyeyi w'abantu benshi. Wenda tutarajya kure ngaho tugira muri makeya ibibazo nk'umwana wabyirutse atabana n'ababyeyi be ku giti kibazo wahuraga nabyo. Ako kantu nyine kuko haburamo, ubona gap iburamo, wowe ubibona mu bibazo biri concrete gute? Umwana ari ku ishure shobora kumva abandi bana bavuga mama papa, kumbure ako kantu nawe nta muntu waronse uvuga papa, nta muntu wahamagaye mama, urumva ugaca wiyumvira ati kuki je ntafise uwo mama nawo nahamagaye papa, kuki je ntafise uwo nahamagaye mama. Ako kantu rero uri umwana muto uguma ukiyumvira. Ego ariko Imana iranshoboza, ndavuga nti jewe uko biri kose ntegerezwa gukura. Nakuze ndi umwana nyene ashavuriye ubuzima, ndavuga ni jewe nubwo ntabanye n'abavyeyi nzokwiga amashure, nzobaho ndi umukobwa yubashe, nzokora mariage. Je nari nkuri ahantu mu Bwiza muri cité, mariage zari nkeyi cyane, n'abakobwa twakurana bageze muri 6e 7e baca bigira ku bagabo. Byari bisanzwe kwigira ku mugabo, ariko jewe ndavuga ni jewe nzogira mariage, jewe nzogira mariage nziza, jewe nzokwiga amashure. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo muzokwiyatura n'akanwa kanyu ngo nivyo nzobakorera. Ivyo natuye ndi umwana muto Imana yarabinkoreye nkuze, ndakora iyo mariage, ndiga amashure mu Bwiza, ni bake bashika muri university, ariko Imana yankoreye yarangiriye ubuntu impindurira amateka, ndakura ngira iyo mariage kandi niyo university Imana yashoboje kuyiga. Hari abantu benshi batwumva bari mu Bwiza nabo turabasuhuje, hanyuma hakaba n'abandi bantu benshi batazi mu gihugu cy'u Burundi, wenda cyangwa se baba mu gihugu cy'u Burundi ariko batazi mu Bwiza. Mu Bwiza wahasobanura gute nk'ahantu wavukiye? Mu Bwiza nukuri novuga ngo ni cité iri hafi ya ville. Ubu maze gukura niyo natangaye yuko burya nabaye hafi ya ville ntabizi, ariko kandi ndashima Imana kuri ayo masite yatwigishije kubana, kuja hamwe. Mu Bwiza uyu muryango utaronse ico watetse canke ico bafungura, abana baragenda kuba banyi bakarya. Hariho urukundo, hariho kubana, hariho ubusabane. Ubwo busabane rero bwaradushoboje turabikuriramo. Turabikuriramo. Umwana yari uwa bose, aho washika barakugaburira, utatetse akaja ahandi. Ico kintu rero c'urukundo no kubana twaragikuriyemo kandi turagishimira Imana. Hakamera nko muri bidonville nanone
simbizi ukuntu hafi y'umujyi hari ibikorwa bitandukanye. hari ibikorwa bitandukanye, hari abamekanisiye, hari abaki, urumva nyene no kugira ngo abiga muri university bagashika muri university bari bake ico gihe. Abantu muri rusange bakora ibiki bo mu Bwiza? Bo mu Bwiza bikora imirimo y'amaboko yabo, n'abagaragiste, urumva nyene n'abantu bikorera utwabo bashaka ubuzima nyene. Bashakisha. Abana b'abakobwa bakabaho gute mu buryo? Abana b'abakobwa nakuze mbona abana twiganye badashobora kurenza mu wa gatandatu. Nakuze mbona abana twakuranye baja kubaka hakiri kare muri ubwo buryo, ariko ukabona ubuntu bw'Imana bugukwiye muri abo bandi. Uyu munsi ukaba twubatse, uyu munsi tukaba dufite abana, ukuri turabishimira Imana. Ubundi turacyari hirya mu mateka, murabyiruka, umukobwa mutoya nawe ugeze mu kigero cy'imyaka 16 17. Yego. Abandi barimo barajya gushaka bakiri batoya, ariko wowe uti ntabwo nzabikora. Iryo shyaka ryatumaga wumva utagomba kuba nk'uko abandi baba, warikuraga hehe? Iryo shaka nge novuga yuko n'ubuntu bw'Imana, sinzi ngene no bivuga. Ni Imana nyine ikizana mu muntu ikagutoranya. Imana izi kwizo gukoresha ibintu muri kazoza, yize destiny yawe izi kujana. Hari ubuntu nyene Imana ikugirira uri umwana muto, sinari bwakizwe, sinari bwayimenye, ariko kandi irama ico kintu cyo kumva ko jewe nzakura, nzahindura amateka. Nzahindura amateka. Ni nka kurya Yosefu nyene ari umwana yabonye inzozi, abona bene wabo bazomunamira, arababwira ati je nabonye indoto, nabonye iki. Rero Imana izi ko hari yerekwa iri ku buzima bwawe, hari ibintu nyene ikugirira ubuntu nyene. N'ubuntu bw'Imana navuga yangiriye. Yego. Bikana n'ubuntu bw'Imana. Reba noneho umukobwa rwose unabyirutse ari umukobwa mwiza kuko bigaragara nubwo ukuze. Harageze igihe ngeze muri 10e, abahungu twigana bahora baza kundraga, sindabemerere, gushika naho bavuga ati umukobwa mwiza nk'uyu adashaka kwinjira muri copinage kubera iki? Aka gakobwa karateza kuba gafite ibibazo, karagwaye ko iki kadashaka ko haragera saison ubona ko umengo ni ingwara. Ugeze muri 8e 7e utoza kugira umucopain, utoza kugira iki, ariko je naratinya, ngavuga ni ngatinya kuko nari mfite plan y'ubuzima bwanje. Numvaga nti nkwiye kwifata neza ndo mukobwa kugira singwe mucaha, singwe muri abo bahungu ntibambeshe muri ubwo busambanyi ntwarinda, noneho kazoza kanje konone kare kamere nabi. Rero nabandi ndiko ndatinya, nari mfite ubwoba. Nababwiye yuko muri iyo myaka mu Bwiza ntibyari byoroshe, uburyo twabayeho ntibyari byoroshe kugira umuntu agire inyifato zibereye, ariko hageze imyaka 19 narakijijwe, ndakira Umwami Yesu. Hari umugabo yakunda kuza kubwiriza mu mazu, aza kuvuga ubutumwa bwiza. Uwo mugabo kandi novuga ngo yavuye abo umugabo wanje. Niwe yaje kumbwira ubutumwa bwiza, ndakizwa, ndihana. Hama arantumira ku rusengero ahasenga, ndagenda. Ariko muri ico gihe we yafise intumbero yo kumbwira ubutumwa bwiza n'ukuri. Ntiyabona ko nzohava ncika umugore wiwe. Ariko mu nyuma muko kunyitwararika ngo ariko arangira suivi. Azi abavuga butumwa iyo yabwiye umuntu ubutumwa bwiza caguma amugira suivi, amuaza verset biblique, mu gitondo akaza kuma verset biblique ngo ariko kugira nkure mu buryo bw'impwemu. Muri uko kugira iyo migenderanire nawe ngo angirira suivi yanyitwararika, mu nyuma byaje kuvamo ibindi bintu, nisanga namukunze, turakundana. Twakundanye imyaka 3, mu nyuma rero nisanga nabaye umufasha. Bibiri bivuga ngo numufasha. Wisanze se cyangwa naramukunze? Ego naramukunze, ego
iyo suivi yangiriye yavuye ivukamwo ibindi bintu namwe muravyumva. Ego. Uya kantu k'urukundo kararyoha. Iyo abantu baganira ukuntu bakundanye nk'ukuntu ubundi yaje byagenze gute yinjiye mu rugo rwanyu ubwa mbere ahinjira aje kubabwirije yarasanzwe ari umucuti w'umuryango. Yarasanzwe ari umucuti w'umuryango wewe yakijijwe mbere ariko kandi yagenda abwiriza ubutumwa bwiza mu mafamiye ariko kaza kuvuga ubutumwa bwiza muri famiye yacu akabona bandi bamuteye umugongo ariko jewe shaka kumwumviriza avuga ati reka nshenguvu kurujya mwana ndabona ujya mwana azava akizwa agumashira none inguvu yaza kuvuga ubutumwa abandi bose bakamukwepa ariko je nkumviriza nkamuguma impande nkumviriza nkumva ibyo bintu biraryoshe nkumva nanje byamfasha akazaraza rero kenshi yaza abantu bavuga ngo wa muntu wawe araje kuvuga ubutumwa ego tukagumana arabona by'ukuri yuko ndi interesse n'ubutumwa bwiza. Wawibuka igihe yajaga bwa mbere ubwa mbere yaraza nkamubona nk'umukozi w'Imana iki mugabo mu nyuma amaze kumukunda aje yinjiye naca numva agatima gakubise ndabona yuko namukunze rero kubera mu nyuma amaze gukizwa nari nzi yuko umuntu atemerewe gukunda naragize ubwoba ndagira ubwoba ntangura gusenga murabizi nirukana amadayimoni ndavuga Mana ndakwinginze uyo mudayimoni urumva nyene ko ndamubonye aca numva agatima gasimvye umva nari namaze kumukunda hama rero ntangura kwirukana mu mudayimoni w'urukundo urumva ego none se iyo katima kateraga wumvaga umutima kugira iki nyene kugira ngo ugere naho gutokesha umutima hama rero urumva mu nyuma nyene namaze gukizwa dutanguye kugira nawe rero aca asanga yankunze ariko rero ahora ashima ijambo aje kumbwira ko yankunze ari ijambo namubajije ko mu nzu y'Imana atakopinaje ibaho ugo rukundo je nawe we tuzokundana ruzodushikana kuki ca kintu nyene natinya navuga none tuzogira mariage ugo rukundo nitwakundana rufitiri iyihe ntumbero kanumva wari ukomeye iryo jambo rero ego iryo jambo riramukanga arambwira ati kabisa reka ngende kwiyumvira iryo jambo mbwiye nta musore bitakanga ibyo bintu agiye kuvyiyumvira ndambwira genda usenga Imana wumve by'ukuri ko jewe zo kubera nyina w'abana genda usenga Imana nanje ngende gusenga Imana haraja gusenga Imana aragaruka ko nani namaze kumukunda arambwira ati bya bintu narasenze Imana narabyiyumviriye nasanze by'ukuri wa mbere umufasha hari yashize igihe kingana iki akubwiye yuko yagukunze yamaze nk'indwi nka zibiri acaragaruka arambwira ati numvise confirmation donc mwandi magambo nta copinage wowe ni fiançailles yahise ego yacije mu fiançailles nga mu nzu y'Imana nta copinage ibaho none se nitwakundana bizashika kuki niye ntumbero y'ugo rukundo ko bari uri hagati yanje nawe ego biratangaje nyine ariko se izo mbaraga wumvaga zivaye kuvuga ati jewe ntunkunde gutyo gusa kandi n'ubwa mbere icyo gihe ufite imyaka ingahe icyo gihe nari mfite imyaka 21 kuko je nagize mariage yakikana gifigize mariage ifite imyaka 24 ego 24 imyaka 21 utinyuka kubwira umusore uti ntunkunde gusa nimba tutagiye kubana ego icyo nacyo ni ikindi mu bitangaje twavuga tuti uyu muntu ntabwo yarasanzwe reka tugende tutera agatambwe tugana kubikomeye kurushaho noneho tuvuge noneho ayo mateka kakaye y'ukuntu nyine ubyirutse udafite ababyeyi hanyuma ubu noneho ubonye umugabo cyangwa se ubonye umusore mukundana bitari ibyo gukundana byo kuzamara igihe mugize gute ahubwo kutamwa munjya muri fiançailles mugatangira gutegura ubukwe hanyuma nyuma y'imyaka 3 mukaza no gukora ubukwe mukabana ubu se
donc icyo gihe wari ukiri mu mashuri yisumbuye, wari urangije amashuri yisumbuye secondaire. wari urangije secondaire, hanyuma rero mugeze igihe cy'ubukwe. Yego. Donc ahise gusaba, donc urumva yari yarabyemeye nyine yagusaba ko mwabana muranabyemeranya, azi wanyu bwa mbere byagenze gute? Nyine kuvuga ko muri abafiancé noneho bitakiri ibyo kubwiriza ubutumwa, bitari noneho muri abafiancé mutegura no gukora mariage. Mu muryango byarabatangaje kuko yari umuntu bari bamenyereye. Ego byabaye nk'ibakanga gato, ariko urumva mariage yarabaye, turagira ubukwe. Ikindi kintu candaronka akazi imbere ko tubugira ubukwe, iminsi 10 imbere ya mariage. 10 ndaronka akazi muri banki. Ego tugira mariage, Imana tugira ubuntu, turubaka inyuma iyo fiançailles. Yego. Ubu noneho mwubatse urugo, mwageze mu rugo. Yego. Hanyuma mugeze mu rugo n'ibiki wabonye bidasanzwe mu rugo utari witeze nk'umukobwa? Urumva ibintu nabonye bidasanzwe, hari ukuntu ukijijwe ukaja kubaka n'umuntu akijijwe, uzi ko ugiye kubakana n'umumarayika. Hari ibintu umengo ntibabitubwiye neza. Urumva mugiye kubana, hajya muri fiançailles ntabwo muba muzinanye gose, ariko mugiye kubana sha niwe umenya by'ukuri uwo muntu ninde canke wewe urinde. Ariko ico nkundira Imana, ubwo uko kuntu nyene muba mutandukanye, uko kuntu ameze nuko kuntu nyene nawe umeze bitandukanye, niwo muzuzo, muruzuzanya. Ariko nabonye intambara nyamukuru, hari igihe umugore aba ashaka ahindura umugabo abe nk'uko we ashaka, cyangwa umugabo ahindura umugore abe uko we ashaka. Iyo ni intambara nini nagize mu rugo. Umugabo wanje nawe n'umuntu yakoreye mu bikomere, yakuze nawe adafise abavyeyi. Nanje nakuriye mu bikomere ntafise abavyeyi. Jewe nkashaka keya, nawe agashaka keya. Ntibiba vyoroshe, ariko ivyo vyose Imana igenda irabigisha. Ikintu ca mbere rero nababwiye b'abana 3 twareze, abo bana naje kubarera nkiri umujene marié, ntaragira experience y'ubuvyeyi, ariko kandi byose naje kubona mu nyuma Imana iri bugutegure kuba umuvyeyi wa benshi. Hari ibintu igucishamo mu buzima, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo niba waba umwizigirwa muri bike, Imana izakwizigiza binini. Hama rero ndarera abo bana, ntibyari byoroshe. Umudame afite imyaka 24, sifite experience ya education y'abana, ariko Imana iranshoboza, ndabarera mu rukundo, ndabaha go rukundo. Ariko navuga ko ni ikintu caje ca mbere cankanze mu rugo. Abana 3 bose cyari rimwe mbere yo kubyara n'umwana n'umwe. Ego. Wow. Banganaga gute? Bangana, umwe yaje afite imyaka 7, uwundi 6, uwundi imyaka 4. Bari bato. Ego. Family cyangwa barabana bamushike w'umugabo. Ego. Ariko kandi je nari nabyanse ko baza, ndabyanka. Bana, ariko Imana irambwira ati abana urabarera. Icyayi coroshe ico gikombe kukinywerako, ariko Imana iranshoboza, ndacemera. Abo bana ndabarera, kandi ndabarera mu rukundo, n'abana bankunda kandi n'abana nanje nkunda. Rero novuga yuko ndi nka test Imana yari kurancishamwo, kubera uyu munsi ifite abana b'abakobwa bandi b'imfuvyi ndiho ndafasha batari abanje. Imana nishobora kukwizigiza ibintu binini ata bintu bitoyi yabonye ko ushoboye. Ego. Mu nyuma rero
ivyo nivuga ko ari ibintu byankanze. Inyuma y'imyaka 3 naho nyene nubatse wa mu pastor wanje canke umuvuga butumwa wanje ari we mugabo wanje. Mu nyuma mbona ibintu bitanguye guhinduka. Namubwiye ati byuka tuje gusenga, ati singenda. Nkagenda je nyene mbona atanguye guhinduka. Ibyari byoroshe urumva wa muntu nizigiye ko ari umunyenkomezi wanje, ari we umuyobozi wanje, ari we ariko aranyereka umuco, atanguye kudendebukirwa, atanguye kunywa inzoga atawarazinywa. Ndakubita ico bita crise mu rugo. Iyo crise rero nayifashemo nabi. Nayifashemo nabi ituma ntubaho umugabo, ituma mubwira uko utariko, ituma nifata nabi kabisa mu rugo. Nico nagomba mbwire abakenyezi bariko baranyumviriza yuko iyo umugabo n'umutwe w'urugo uko ari kose, uko yifashe kose, niwo mwaka icubahiro ciwe muzobipfa. Rero nagerageje muri iyo ntambara ku mwaka icubahiro ciwe, ndifata nabi. Urabona umugabo avuye mu kabare, nimba yatashe 2:00 ukamutuka, bukeye aza 3:00. Wasubira kumutuka, bukeye akaza 4:00. Wasubira kumutuka, bukeye agataha mu gitondo. Kuko aca develop ikintu cyo kuguhunga, kuko mu nzu umeze nk'ihwa. Urumva rero aca akunda hanze, kuko aje mu nzu n'induru, aje mu nzu izangorane. Abagabo noneho nico gituma aguma mu kabare umwanya munini, akitahira umugore yaryamye n'abana baryamye kugira ahunge zanduru. Imana irambwira ati iyo ntambara ukwirwana nabi, iyo ntambara ukwirwana mu mubiri kandi irakuvuna. Ibintu biraba nabi, a developer noneho ibintu byo kumpunga, kuba naramutuka, ndavuga noneho jewe ndasenga, ndakijijwe canke sinkijijwe. Niho rero Imana yambwiye ati hindura strategy. Uwo muntu ntuzamuhindura n'amagambo yawe, ntuzamuhindura n'ubwenge bwawe, tangura usenge, umusengere kandi wige kunuma. Wige kunuma. Umuntu umwe yavuze ati nibyakugora kunuma, ahubwo fata amazi uyashire ushire ku munwa unume. Noneho bya bitusi mba ndabihagaritse, kwa kunuma mba ntanguye kunuma, ntanguye kuza ndanuma, nagiye mbona ibintu bihinduka. Ntanguye kuza ndamusengera, nagiye mbona ibintu bihinduka. Hari ikintu kindi kandi nabonye, nababwiye yuko nakoze muri banke. Imana iri kuri promoting abagore, Imana iri kuri duza abagore mu buryo butangaje, ariko nagomba ndakubwire umugore ahuri, uwo mugabo nubwo uzoza ufite amafaranga menshi, nkuko najewe naza fista amafaranga, amakredi baduhaye mu mabanki, ariko ugasanga ushaka kwigira akamana mu rugo, ushaka noneho kuba mu kibanza cy'umugabo. Ico kintu ashanda guhanure yuko giye cari kingiye kunsamburira, cari giye kunsamburira urugo. Nubwo uzana amafaranga menshi mu rugo, nubwo ufise ama opportunité menshi y'uburyo, ariko nashaka kubwira yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bagore mubahe abagabo banyu. Soyez soumise envers vos maris. Rero umugabo ni wa mwaka icubahiro ciwe muzabipfa. Ngo umugore w'ubwenge wa kurugo rwiwe ari kuwikijuju arusambuza amaboko yiwe. Rero twiyubare uburyo turiko turayisamburirako. Yego ngo wenda aho ngaho sinzi turaza kwinjira muri detail ho gacha n'ubishobora sibyo. Urabona nk'uku kuntu warutangiye nyine umugabo aratangira hindutse sibyo, ntiyanywa inzoga, yatangiye kunywa inzoga, yatinda mu kabari, yatangiye gutinda mu kabari, nawe uti nkanjye nkamutuka rwose kuko nkamutuka
nkitwara nabi sibyo nibyo kuko Imana ishimwe ko ubu ngubu wabihagaritse byahagaritswe n'iki wowe izo mbaraga zo kugira ngo uhindukire kubera ko abenshi naho bigwira hanyuma bikanarangira rwa rugo rusambutse akaza avuga asigaye arara hanze none reka dutandukane wowe byagenze gute kugira ngo ufate umwanzuro noneho guhindukira noneho ugatangira kumusengera byagenze gute urumva ijambo ry'Imana rivuga ngo bagore bato mwigire ku bagore bakuze hari nk'uko uno munsi hariho na bamwe ariko arumviza ikiganiro kumbure gishobora kubafasha nanjye naragenda mu materaniro y'abandi ba mama abandi bagore bahuye n'ibibazo mu rugo bariho barashinga intange n'Imana yabatabaye bavuga ingene nabo bagwanye izo ntambara uburyo babyifashemo uburyo banumye uburyo bihanganye hari abagore bihanganye cyane ariko ugaca uvuga uti none se jewe uwo mugani w'umuntu araho ati byanje ni Sunday school ibyanje ntabwo bikomeye urumva rero ukavuga uti ujya mu mama nawe yagwanye gutya ujya mu mama nawe Imana yamushoboje gutya nawe noneho ugahita wigira ku bandi uburyo babyifashemwo nanjye rero nagiye nigira ku bandi kubashoboye no kubagwanya intambara nziza y'ukwizera wabigufashijemo cyangwa se waguhaye inspiration uramwibuka novuga ni hariho mama pasteur yatwigisha mama pasteur Kin Faithful Kivuye ego uwo mama n'ukuri yaratwigishije gusenga uwo mama Kin yatwigishije kuba imbere y'Imana twigishije gusengera amago yacu cyane novuga se une dame de référence novuga yadufashije cyane muri église dusengera mu église vivante icyo ni ikindi kintu Imana yankoreye burya ariko ndababwira mu buzima nta kintu na kimwe ucamwo atantumbero gifise ntushobora gutahura umuntu ashonje utigeze usonza ntushobora gutahura umuntu afite ibibazo utigeze uhura n'ibibazo ntushobora gutahura umuntu akenye utigeze ukena ibyo byose rero narabiciyemo mu buzima kugira ejo abo bamama nyine tuzahura bashonje bakenye bafite ibibazo nzamenye ingene mbafasha nzagira imbaraga izo nkomezi zo kubafasha rero Imana yatugiriye ubuntu turonka ahantu tuba turonka inzu Imana yaduhezagiza inzu ahantu mu Kanyosha kure aho hantu tuhashitse dusanga hari abantu benshi bagowe bakenye shitseyo abantu bahora baza badusaba ico dufungura je n'umushinga nawe wanje tukabaha tugasangira by'Imana yaduhaye akigiye kimwe ndiko ndasenga Imana irambwira ati uzageza ryari kubaha ifi bigisha ingene bayiroba abo ba mama umunsi wa mbere baraza natanguye ico gikorwa mfite amafaranga 30,000 ayo mafaranga ngenda kuyaguramwo amasabuni ndabahamagara turasangira icayi ikintu cambere cabatangaje abo ba mama ko bara ba mama bagowe banywaza kanyanga bacafuye basa nabi isi ikeneye urukundo kandi abantu bararambiwe n'amagambo tubabwira abantu bakeneye ibikorwa ico kintu rero cyo kubahamagara nkabicarika tugasangira icayi carabakoze ko cyane mu buzima uyu muntu akorotse ava mu ijuru akorotse avaye uyu mugore w'umusirimu yemera kwicarana natwe ducafuye tumeze nabi ndababwira urukundo rw'Imana ndababwira imigambi w'Imana ku buzima bwabo baba mama ndabaye amasabuni ndababwira kugira isuku baragenda noneho ndababwira ni rero buri wa gatandatu muzore muza hano tugari ni ijambo ry'Imana baza baraza cakibaraza imuhira kiruzura abagore babagore ndabababwira ni none umuntu abahaye ico mukora mwakora iki nacuruza irengarenga nacuruza itomati nacuruza iki nari mfite agenda nandika roza irengarenga roza Maria itomati mu ndwi zibiri ya mitaya b'abagore 12 yaribonetse
abagore dutangura kubaha imitahe barakora kuko bari mu bukene. Misi ya mbere ubahaye imitahe barayiriye barahomba, ariko ko ari ikintu Imana yari yashize mu mutima wanje, Imana nashoboje kubihanganira. Noneho baraza batangura kuza barampunga, ndabwira ntimumpunge, je nshaka imitima yanyu kuruta amafaranga. Baraza kumviriza ijambo ry'Imana, abagore barahinduka. Babagore bacuruza akanyanga, babagore birirwa baraboregwa bakubita abagabo, Imana irabahindura. Uyu munsi n'abakozi b'Imana. Mu majambo make, babagore bahomba, uyu munsi n'abagore twigishije iby'ubucuruzi, ibyo kubika, ubu n'abagore bageze kure. Bageze kure, batuze imiryango yabo. Twatangiye dufasha abagore 12, uyu munsi tugeze ku bagore 150. Tufise iyerekwa ryo gufasha abagore batishoboye mu gihugu cyose. Mu kwezi kwa 11 tuzogenda Imwaro, tugende n'i Bubanza, ariko turafise iyerekwa ryo gushika mu gihugu cyose. Umutwaro wacu ni ukubona umugore aguwe neza, ko abagore barahura n'ibibazo byinshi. Abagore burya iyo ufashije umugore ufashije umuryango wose. Abana barashikirwa, umugabo agashikirwa. Rero natwe iyerekwa ryacu nuko umugore wese ari ku isi yose amererwa neza, mu buryo bwo mu mutima no mu buryo bw'umubiri. Turabafasha mu ijambo ry'Imana kubona ubuzima bwabo buhinduka, bakakira umwami Yesu, kandi tukabafasha no mu buryo bw'ibifatika. Tukabaha iyo mitahe bakore, bave mu bukene, batunga imiryango yabo. Iyo mitahe mwe muyikura? Iyo mitahe burya umuntu umwe yavuze ngo inyishu iri muri wewe. Ni ukuvuga ngo baba mama iyo baje gukorana baraza bazana savings, bagasavinga. Yama savings noneho araheza mu nyuma agacika imitahe yabo. Hari abantu kandi babibona muri social media, bamacuti akubwira ati jewe uwo mushinga niyemeje kuza ndaguha buri kwezi aya mafaranga ya naya. Urashobora kuba ufise indoto yo gufasha, ariko udashobora kuba waratanga ikintu nk'iki kinini, ariko ukabona umuntu ariko arabikora ukamushigikira. Kuko iki gikorwa tuko turakora, je ndashobora ko ari je niko naboneka, ariko hari abandi badufata mu mugongo bataboneka, baduha ubwo buryo bwabo, iyo mitahe y'abo bagore ikaboneka, nabo nyene iyo success canke ku gutera imbere kwacu nabwo birabashikira. Ego. No kuvuga ngo mu gutanga haba mu kuronka nyine. Ego, ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo uvomereye abandi nawe uravomerwa. Ni ukuvuga ngo ibi bikorwa natanguye kubikora byo gufasha, nagiye mbona bifungura imiryango. Bifungura imiryango mu rugo rwanje, ibintu byose bigenda birafunguka, ari ku giti cy'umugabo, ari ku giti canje, ari ku giti cy'abana mu mashure yabo. Nukuri twagiye tubona Imana itugirira neza mu buryo bwo kugirira neza abandi. Abantu bava kuri 12 ubu bageze ku 150. Ego cyane. Umubare munini cyane. Ego. Nshizemo n'abakobwa ahubwo bararenga. Dufite abakobwa 25 ko twasanze abo bakobwa nabo kubera ubukene baja kurongorwa hakiri kare. Ubu rero turi muri ikibazo cyo mu bwiza bavuze. Urumva rero tuko turahimiriza abakobwa nabo bareke kwihuta kujya kurongorwa, ahubwo bige. Ko turasensibiliza les jeunes filles kugira bashobore kwiga nibahendwe nabo bahungu babatwaza amada a 15 ans 16 ans, ariko kandi biga amashure bashake kazoza kabo. Ego cyane. Nabura subira mu bwiza. Ndajyayo cyane, kandi iyo ngiyo ngenda ndiyo ndashima Imana. Ego. Nabo bakobwa nabo mu bwiza 25. Oya, nabo mu Kanyosha, aho nyene dufasha ibyo bikorwa dukorera mu Busoro. Ego. Buzongeremo nabo mu bwiza nyine. Tuguma twaguka nabo wazoshikirwa. Ego cyane. Ni association cyangwa ni? Iyo ni association yitwa Femme d'Impact au Burundi. Umugore azana impinduka mu gihugu, ariko kandi iyo mpinduka ntushobora kwizana mu gihugu nawe ubwawe utarahinduka. Impinduka ya mbere
itangurira mu buzima bwawe imbere yo kuyizana mu gihugu. Ego kuko umuntu atanga icyo afise. Yego. Ego. Hanyuma tugana ku musozo ufite ikiganiro cyitwa birashoboka. Yego. Ni ibiki ubona bishoboka? Icyo kiganiro ca birashoboka canke ico civugo ca birashoboka caje numva shaka kuremesha umuntu wese ari umugore ari umugabo yari mubwira yuko bishoboka. Imbere y'Imana birashoboka. Burya Imana ntacyo idashoboye. Nabonye bishoboka mu buzima bwanje. Nabonye Imana impindurira amateka. Rero namambwira abantu mu gihe utaraja mu mva bagushe mwivu kirazira guta ivyizigiro. Haracari ivyizigiro ku buzima bwawe. Kandi ngaha musi y'izuba ikintu cyose n'umwanya wacu. Ikintu cyose n'umwanya wacu. Hari umwanya wo kurira, hari n'umwanya wo gutwenga. Hari umwanya wo gutakaza, hari umwanya wo kwegeranya. Rero ikintu cyose ngaha nimba uri kuraca mu bibazo ntushireho full stop ku buzima bwawe. Ni sezo gusa. Iyo sezo izorengana hazi indi sezo ku buzima bwawe. Rero ntuti ivyizigiro. Imana ni Imana ishoboye kandi ishobora kuguhindurira amateka. Kuri ni iby'agaciro, ni iby'igiciro gikomeye cyane. Kandi turasoza ku tubazo dukeya tw'amatsiko. Uri umukozi w'Imana, ukunda Imana, urasenga. Nihe ndirimbo irimo kubaka muri ino minsi? Indirimbo si musanze sindi kuririmba cyane ariko ndafite indirimbo nkunda cyane. Dudu yaririmbye ivuga ngo ndi hano Mana yanje. Ndirimbo ho gato. Ndi hano mwami wanje Mana yanje. Ngira muraza kukanshiramo namwe. Hanyuma n'ubundi ibintu byose ubitwara mu Mana. Ubundi iyo ushaka kuruhuka ikindi kitari gusenga kigushimisha n'ikihe? Ndana umuntu nkunda sport cyane. Ego n'umutware wanje nawe nyene arakunda sport gose. Ego turakunda sport. Ukiniye sport, ukoriye sport. Ukoriye sport. Gym. Ndagira gym. Ego turiruka. Ego ndakunda sport cyane. Ushobora kwiruka ibirometero bingahe? Nka 2. Ego 3 ndakunda sport gose. Niyo maze iminsi ntayikora ndumva ko umubiri wanje uguma urekrama sport. Ego nije kubaza ngo ufite imyaka ingahe ariko sinzi yenda niba jewe ndi fier imyaka yanje ndayivuga. Ego itariki 20 z'ukwa 12 nzokwiza imyaka 47. Ego ndayivuga cyane. Yego cyagenze gute kugira ngo bashe kumaintaininga shape? Uri fit utabyibushye cyane utameze cyane. Nirihe banga? Ibanga simfa kurya ibyo ari byo byose. Ego simfa kurya ibyo ari byo byose. Narubatse ikintu cya discipline magara yanje. Ego hari ibintu nahevye ntafungura. Sinyama urazi ko akanyama karyoshe. Ego akanyama isukari narahevye. Ego hari ibintu nyene ni sacrifice. Ego bituma nyene bizana ibiro byinshi. Ego ariko kandi ni shwa urafata shwa nyene. Afata shwa nyene. Ego nije turagana ku musozo ni ikibazo cya nyuma cy'amatsiko. Kuri kuranera ubwoba. Kuba smart ubwiza bw'inyuma ni kamere cyangwa niko umuryango wanyu byarabokamye niko byibe? Tumugabo yambara neza cyane. Kandi niko kazi kiwe yambika abagabo. Rero tukiri fiancé icyo kintu cya mbere yatanguye kunyigisha
kwambara rero byarangiyemo ndabikora ubwa mbere nabikora kugira ndamunezereze ariko ubu nanje byaranyinjiyemo kabisa niwe yabinyigishije urumva uri umugore wubaha Imana usenga afite nasanze ubwiza bw'inyuma butangurira indani kuko icyo gihe nariko ndaca mu bibazo nubwo wisiga akamakiyaje kameze gute nubwo ushaka make-up kameze gute ntabwo gafata yego ntigafata iyo indani bimeze neza biraseruka n'inyuma yo mu mutima wuzuye amahoro wuzuye umunezero nubwo ako ka make-up ugashiraho karafata ariko hari igihe shaka make-up kadafata yego kabisa bivanye n'umururazi n'intambara uri kuranyuramwo mu buzima gashaho make-up ntifate yego ariko iyo Imana ikugiriye ubuntu ukagira amahoro umunezero birasokoroka n'inyuma bikaboneka dufite rero abantu ibihumbi byinshi by'abantu barimo badukurikira none aha ngaha umwanya wawe wo kubaha ubutumwa impanuro nk'umuntu w'umukozi w'Imana n'ubundi n'usanzwe ugira ibyo abwira abantu muri rusange bibafasha guhinduka ubwabo no kugira uko bahindura ubuzima bwabo ntabwo wabona opportunité yo kuganira n'abantu ibihumbi byinshi birenga 10 20 30 ngo ubure kugira impanuro wabaha mu mwanya wawe w'umunota umwe hanyuma tugane ku musozo icyo nahanura cyangwa icyo navuga Imana igiye kurema umwana w'umuntu yamuremye mu ishusho ryayo ngo yaremye abantu bombi hari umugore n'umugabo mu ishusho ryayo hama ihejeje kubarema ibaha ubushobozi bwo kuganza iyi si yavuga ati mugende mugwire murondoke muganze isi nukuvuga ngo ngaha ku isi umuntu wese afite une mission Imana yamuhaye nimba uri hano ku isi tu n'es pas un accident ntabwo uri gihamana ngaha ku isi twaje muri mission y'Imana nukuvuga ngo ni wava muri iyi si hariho raporo uzatanga mu ijuru kubaho ngaha ku isi ni igitabo uri kurandika ubuzima bwawe ni igitabo wandika uno munsi ni wapfa icyo gitabo kizasigara gisoma abandi nukuvuga ngo uyu munsi ni wapfa ni biki wewe na jewe tuvuga ko twamaze akamaro cyangwa icyo twamaze ngaha ku isi umuntu yavuze ngo ubutunzi bwinshi ngo buri kuri cimetière hariya kuri cimetière ngo hari abantu bapfanye ivyumviro ngo je nzakwandika ibitabo je nzakora ibi biherera mu vyumviro barabahamba bafite ivyo vyumviro ariko batigeze bavyara ivyo vyumviro rero nagomba ndakubwire ngo ngaha ku isi uri muri mission y'Imana urabe neza ibyo uri kurakora kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami kuko ibikorwa byabo byiza bizobaherekeza inyuma yo kuva ngaha mu isi ariho raporo tuzotanga y'ingene ibintu byose ngaha twabikoze rero nagomba ndakubwire muntu uri kuranyumviriza aha ku isi ntiwaje nk'igihamana aha ku isi hariho une mission Imana yaguhaye kuza ngaha gukora ngaha mu isi Yesu yaje ngaha mu isi afise mission yo kuducungura jewe na wewe agiye yabwiye abigishwa biwe ati ndagiye ariko sinzobasiga mwenyene nzobasigira umwitsa niwe mpwemu yera ngo muzohabwa ubushobozi muzobivyabona byo kunshingira inahi Yerusalemu Isamaria gushika ku mpera z'isi no mu Burundi no mu Rwanda nahe muri Afrika mu makontina yose nukuvuga ngo Yesu yaragiye ariko twebwe ni twe turi abambassadeur b'ubwami bw'Imana ngaha ku isi
rero jewe na wewe turi muri mission y'Imana ngaha kwisi yo kuvuga kubwira abantu ubutumwa bwiza kubwira bashoboye gukizwa bihane bave mu vyaha babe gupfira mu vyaha vyabo. Imana ibahezagire. Merci beaucoup.